ikiganiro nagiteguye mu bice novuga bine. Ica mbere ndaja kubaha ishusho y'Uburundi uno musi uko ndabibona mu ncamake cane, hanyuma nce nerekana aho Uburundi bugwaye, no, aho Uburundi bufise ingorane, kuko Uburundi n'igihugu, igihugu nikigwara, abagwara n'abategetsi. Hanyuma n'umuti rero, uko mbona umuti w'izo ngorane noba nabashikirije, hanyuma ndaja guhereza icokogwa mu nyuma y'ikiganiro, arivyo nari mbejeje kubabwira. Igice ca mbere, Uburundi uno musi, mwese murabizi yuko Uburundi n'umurima w'isangi. Hariho bamwe bamwe bavyifatamwo nk'uko ari Uburundi ari ubwabo. Uburundi n'umurima w'isangi twarazwe na basogokuru. Mukaba muzi yuko igihugu cose kigizwe n'agataka. Murazi neza ko agataka k'Uburundi ari ibirometero ibihumbi 27 n'amajana 834 kwadrato. Hanyuma abarundi uno musi mu 2026 twababa hafi 14,000 n'amajana 7 n'ibihumbi 729 n'ijana na 60 z'abarundi. Muri abo barundi 64 n'ibice 72 kw'ijana bafise musi y'imyaka 25. Ndafise ibitigiri kubafise imyaka kuva kuri kubusa gushika imyaka 14 ni 45 n'ibice 52 kw'ijana. Hagati ya 15 na 24 ni 19 n'ibice 21 kw'ijana. Murumva neza rero yuko Uburundi bugizwe n'abakiri bato, ivyo bigaca bigira ntuze ingaruka kuvyerekeye nk'amashure. Hanyuma imyaka iri hagati na hagati, moyenne d'âge, ni imyaka 17 n'ibice 5, imyaka 17 n'igice. Ntaza akarorero Ububirigi, la moyenne nuzeye ico bita moyenne d'âge ni imyaka 41 n'ibice 8. Murumva neza yuko Uburundi, abarundi benshi ari bakiri bato cane. Hanyuma ubwo Burundi bugizwe n'inzego zirongoye igihugu, guverinoma. Mu isanzu hateza ko yisunzwe amategeko. Ndaja kubigaruka ko mu nyuma hari ibwirizwa nshingiro, hari amasezerano y'ubumwe bw'abarundi, hari amasezerano y'Arusha y'amahoro no kunywanisha abarundi. Mvuze ivyo bikuru bikuru. Uburundi burangwa kandi n'akaranga n'imico, sinja kuvyinjiramwo cane. Turazi twese ko mu Burundi abazungu ivyo bise ubwoko ari abahutu, abatutsi, abaganwa n'abatwa. Mukaba muzi neza yuko Uburundi atamuhora dushika kw'ibahari Ocean Omer. Turazi ko Uburundi bukikijwe n'ibihugu u Rwanda hafi ibirometero 190, Kongo 136, Tanzania 589. Uburundi rero musi bugowe iki? Abarundi babayeho gute? Bagowe n'iki? Ingorane kubwanje Uburundi bufise si z'ubutunzi gusa. Ingorane nyamukuru zikomeye cane ni ingorane zerekeye abarundi twibonamwo ubwoko aho kwibonamwo ko turi abarundi basangiye vyinshi. Ikibazo ico no kwita mu gifaransa crise de l'identité nationale. Ivyo bikava ku macakubiri ahagaze ku vya politiki, amoko, intara. Kahise ko Burundi murakazi, sinirirwa ndabishimikirako, ariko notanga uburorero. Imvugo zivugwa, murumva ngo abenegihugu, abanyagihugu, banyarucari ba kera, abatunzi ba kera. Ivyo vyose vyerekana iyo crise d'identité, na cane cane bivugwa n'abantu bajejwe gukemura ico kibazo. Nukuvuga iki rero?
abarundi turakeneye vyihuta kubaka neza mu mvugo no mu ngiro ico twokwita twebwe abarundi n'ubuhunde canke ndumurundi imbere ya vyose. Je suis burundais avant tout. Ivyo nitwabishikako azoba ari intambwe ikomeye cane. Ikigira kabiri, ingorane y'uburongozi, ico nokwita crise du leadership politique. Sagaseseshwa rumuri mwakurikiye ikiganiro cashikirijwe kuri BBC n'umukuru w'igihugu, utahuye ukurikije ico kiganiro uca wumva n'akarorero keza kerekana iyo crise du leadership politique. Harabuze imigambi n'imigabo yo kunagura Uburundi yemejwe n'abarundi. Mugabo imigambi irashe, vision nationale partagée, sérieuse et crédible, pas bijye kafundika kugira barondera amahera canke baje mu bintu vy'amatora. Muraraba neza iyo twimirije amatora haca haza imigambi yugusiga inkore ku maso abarundi. Muribuka vision 2025, nta kintu ntawuzi ingene itakivugwa. Ubu haje vision 4060 igeretse kuri vision 2018-2027 ntihenze. Ubutegetsi buri mu minwe y'umuryango umwe n'umugwi mutoya, nivuzeye mu gifaransa personnalisation du pouvoir, kandi Uburundi butwariwe ku kinyoma, ku binyoma. Ibi sukubesha, mugiye kunguruka nuzeye hariho abakuru badasiba kubesha ku mateleviziyo no ku mamedia. Intege nke cane zo kubazwa ivyakozwe, ivyaranguwe, mu gifaransa faiblesse des mécanismes de redevabilité. Akamwana wa mama mu gutanga ubuzi niki, clientelisme, igiturire, kunyonyeza itunga ry'igihugu, corruption. Ivyo ni ibintu bizwi cane. Gutanga amasoko, ubuzi hisunzwe ubucuti, gukurikiza ubushobozi, favoritisme. Izo ngorane zigabanya nuzeye ingaruka mbi. Izo ngorane zigabanya ubushobozi bwa leta gutegura iterambere ry'igihe kirekire. Donc mu gifaransa réduction de la capacité de l'État à planifier le développement sur plusieurs générations. Ibi ndaje kubigaruka ko mu nyishu nja gutanga. Hariko ingorane z'inzego, crise institutionnelle. Inzego nyinshi z'igihugu zikorera ubutegetsi, akarorero ni seni canke severe, aho gukorera ineza rusangi y'abarundi. Ingorane nyamukuru n'ubwigenge bw'ubutungane, nta independance de la justice, ubushobozi buke mu ntwaro ya leta, ico no kwita professionnalisation de l'administration. Inzego z'umutekano zegamiye ku mugambwe canke leta, neutralité des corps de défense et de sécurité. Ahantu gutanga akarorero, umurundi abonye pick-up y'abasirikare canke abapolisi ariruka. Ivyo nakarorero kerekana ingene inzego z'umutekano ari kibazo mu Burundi. Kubahiriza guke mwitunganya y'ubufasha hagati y'inzego. Nashaka kuvuga la séparation effective des pouvoirs. Hanyuma ingorane z'ubutungane n'imibano sinirigwa ndinjira mu bitigiri. Crise socio-économique structurelle, nashize kuri compte X yuanje ntuzeye urwandiko rutoyi rurimwo ivyerekeye inflation, ingene mu 2025 bageze kuri 45% mu kwezi kwa kane, ariko yamanutse. Ntuzeye produit intérieur brut, amadolari amajana 233 n'ibice 8. Ibi nivyo mu 2025. Hanyuma 60% b'abarundi babaho ku madolari 2 n'ibice 15 ku munsi.
ntuze ivyerekeye amahera y'agaciro bimwe bita reserve and devise ni igice kimwe ni ukwezi kumwe n'ibice bitandatu. Iyo crise rero ntuze izo ngorane z'ubutunzi mu mibano, hariho ubukene bwinshi burengeje mu miryango. Hanyuma ndashimikira cyane ku ijambo imiryango, famille. Muraja kumva igituma mu nyisho nza gutanga ndaja gushira imbere famille, donc umuryango. Donc ubushomeri bugwaruka buteye ubwoba, amahinguriro make, faible industrialisation, uburimyi bukiri ubwo kwibeshaho, dépendance de l'agriculture traditionnelle. Urabona mu 2026 umurundi akirimisha isuka, umuyaga nkuba muke udakwiye. Murazi neza yuko bwa butare Burundi bufise badashobora kubwimba ntuzeye ata muyaga nkuba ukwiye, na ntuze n'ivyerekeye amabarabara y'indarayi n'ibindi umuyaga nkuba ni muke cane. Kumvuza ivyo vy'ubutare, ntuzeye ikibabaje nuko n'ubwimbwa nubwo bimvye amahera aja mu mfuko y'akagwi adafasha mu ngorane Barundi bafise. Ntuzeye imfashanyo nke cane mu vy'imibano, ico no kwita services sociaux insuffisant. Donc ikibazo nyamukuru rero sukubura amatungo gusa, ahubwo nukunanirwa kuyahindura mu butunzi bufitiye akamaro imiryango yose. Ntuze ndotanga akarorero, waravye neza ajya leta izokoresha, urabona ko amahera menshi aja mu bisata bidateza imbere ubutunzi, bituma abarundi baronga agahengwe. Amahera menshi aja ku mukuru w'igihugu, ku nzego nazo ata kintu kinini zinjiza mu butunzi bw'igihugu. Pour nous résumer, le problème n'est pas seulement le manque de ressources, mais aussi la faible transformation de ces ressources en richesse collective. Hanyuma ingorane ya gatanu ni ingorane y'abakozi bafise ubumenyi n'ubushobozi buke, ico no kwita crise du capital humain. Naho Burundi bufise ugwaruka bwinshi, indero n'inyigisho n'ibijanye n'ivy'ubutunzi bukenera, le système éducatif est insuffisamment aligné sur l'économie. Ubushakashatsi buracari inyuma cane, incabwenge n'ugwaruka bagenda ari benshi mu mahanga. Murabona kubera ubukene n'ingorane ziri mu gihugu, inyigisho z'ubuhinga ni nke cane, ivyo no kwita formation technique. Ubutunzi bukomeye Burundi bufise n'ugwaruka n'abantu babwo, ariko murumva ko bahunga ku bwinshi, bava mu gihugu ku bwinshi. None inyishu yoba iyihe? Imigambi n'imigabo, ico no kwita vision, ishingiye ku ciyumviro ngenderwako gikomeye, ni bimwe navuga mu kanya. Umuryango niwe ngirakamaro wa mbere mu gihugu. La famille est le cœur de ico no kwita de la fondation d'un état de droit et de la nation burundaise. Muraja kuvyumva neza ingene nabiteguye. Nafashe ntuzeye anka umuryango, la famille, nkibaza nti mu Burundi umuryango ukeneye iki? Ndaja kubigira ko mu kanya muraja kwitahura neza. Umuryango kubera ko nafashe umuryango, kuko umuryango ni ishure rya mbere ry'inyigisho ry'ubumwe no gushigikirana, ryo kwigisha no kuraga akaranga ugwaruka n'indero runtu, ni n'ubushingantahe, icyo no kwita mu Gifaransa transmission des valeurs. Ni isoko ryo kugwiza umusaruro n'ubutunzi, production de richesse. Nibutse ko igihugu s'ubutaka gusa canke inzego zitwara z'igihugu, n'umugwi w'abantu bahuzwa n'akaranga n'akahise kamwe,
inzego zitaho ubumwe mu bisanzwe, gushigikirana de generation, ibyifuzo bimwe no gusangira kubaka kazoza kamwe. Mu gifaransa, nation burundaise est construite sur une mémoire collective, une culture commune, des institutions qui garantissent l'unité, une solidarité entre générations, une vision commune de l'avenir. Uko siko bimeze, uko niko tuvyifuza. Mu ncamake rero, igihugu kibaho vy'ukuri iyo umunyagihugu wese yumva yubashwe, akingiwe, kandi afise uruhara muri kazoza kiwe. Umuryango ni ishure rya mbere ry'ubunyagihugu, citoyenneté nico nshaka kuvuga, ry'umwitwarariko, responsabilité, n'ubuvukanyi, la fraternité. Mu muryango niho umwana yiga kubaha abandi, gukunda ibikorwa, gufashanya, kuvuga ukuri, ubutungane, gukunda igihugu, imico n'akaranga, ubuntu n'ubushingantahe. Umuryango ukomeye ufasha kubaka ikibano ciza, ico no kwita communauté forte, gikomeye, ikibano gikomeye, kikubaka igihugu gikomeye. Mu gifaransa, ndabivuga mu gifaransa, une famille forte engendre une communauté forte, et une communauté forte construit une nation forte. Umuryango rero ukomera gute mu gihugu? Ibintu bitatu. Nashize ku rubuga X ntuzeye icapo yerekana umuryango uri hagati n'ivyo umuryango ukeneye, murashobora kubiraba. Ni ibintu bitatu: amahoro n'umutekano, paix et sécurité, ico nise umukate, le pain, murumva ndaja kubabwira igituma. Ica gatatu, iterambere, prosperité. Uyu ntuzeye iyi vision ndiko ndabashikiriza nayise 3P. La paix, le pain et la prospérité. Umuryango rero ukeneye amahoro n'umutekano, hanyuma ukaronka umukate, hanyuma ukaronka itera imbere. Hamuca mwumva inyuma y'amahoro, inyuma y'umukate, inyuma y'iterambere hariho ntuzeye vision, plutôt ntuzeye pilier. Ndaja kubigaruka ko mu kanya. Imiryango mu Burundi irafite amahoro. Mbega amahoro ni iki? Amahoro, icambere coco, imiryango mu Burundi nta mahoro ifise. Ico kibazo ndakikore mu nzira. Amahoro ni iki? Amahoro kenshi afatwa nk'uko atantambara iriho mu gihugu, ariko amahoro nyayo ararenze cane ivy'intambara. Amahoro asobanura vyinshi: ubumwe mu kibano, unité nationale, murazi neza ingorane ziri mu gihugu nabivuze mu ntangamarara, ivyerekeye identité nationale, kwibona ubuhutu canke ubututsi canke ubugana ubutwa imbere yo kubona ntuzeye turabarundi. Ubugira kabiri, ukwizerana hagati y'abanyagihugu. Ivyo byose atakwizerana kuriho, ya famille, wa muryango nta mahoro uronka. Ukwizerana hagati y'abanyagihugu n'inzego za leta, murazi neza ko uno munsi atari uko bimeze. Kunywanisha abanyagihugu, murazi ivyo severe iriko irakora, aho icanishamwo n'amagufa y'abacu bacitse kw'icumu, bakayaha ubwoko bumwe, batanuzeye yitwa ko ari kunywanisha abarundi. Navuze ivya bene gihugu, abanyagihugu, banyarucari, abatunzi, kubaha agateka kazina muntu. Ivyo abateshejwe izabo, murazi neza ko hariho abarundi bateshejwe izabo kuva mu 1993 batarasubira mu zabo. Murazi impunzi ngene zingana, murazi n'abatahutse ngene babakira, murazi abanyororo bafungiwe ubusa, imanza zaciwe mugabo bagifunzwe, abigeme n'abapfasoni bafashwe ku nguvu, abantu bazimira, abantu banyuruzwa. Ivyo vyose murabona ko ta mahoro imiryango ifise.
navuze mu kanya yuko umurundi abonye imodoka y'igisirikare canke pick-up fume bahunga bakiruka, ubutungane buke kuri bose, umutekano w'abantu n'ibintu. None amahoro n'umutekano niyo nkingi ya mbere yo kubaka igihugu bushasha. Ni ukuvuga ndaja kubwira ko mu nyuma nk'inzego z'umutekano, hatya ko inzego z'umutekano abarundi bose bahurumbira. Ni ukuvuga ntuzeye confiance hagati y'abanyagihugu n'inzego z'umutekano. Ivyo tuzovyiga ingene twobishikako. Amahoro navuze yuko amahoro n'umutekano ariyo nkingi ya mbere yo kubaka igihugu bushasha. Ntuzeye musi harimwo ibice bitanu vy'amahoro, ico no kwita supiriye. Amahoro ashingiye ku migenzo n'imico, no gusubiza ukwizerana hagati y'abanyagihugu na leta, niyo ntango y'amahoro arama. Amahoro ni kandi umutima rusange ushingiye ku bintu bikurikira: kubaka agateka kazina muntu, ukwihanganirana, tolerance, ukuri, ibiganiro, nuze culture de dialogue, ikigongwe, le pardon demandé, éthique publique, no kuvuga inyifato nziza mu bikorwa vya leta. Ivyo rero nivyo biri mu mahoro ashingiye ku migenzo n'imico. Ubugira kabiri, amahoro ashingiye ku mibano, la paix sociale. Navuze ivy'abadeplace, ntuzeye impunzi na imfuvyi. Kanaja kubigira ko mbanze sigure neza uko numva amahoro ashingiye ku mibano. No kunywanisha abarundi, kubona kumwe kahise k'igihugu. Ubuheruka naravuze ko ari igitabo kirandikwa kuri kahise ku Burundi kirengeye ubwoko. Naravuze yuko kizoja habona mu minsi iri imbere. Réconciliation des mémoires, cohésion nationale, égalité des chances, lutte contre les exclusions et génocide, la solidarité entre les citoyens, identité abarundi plutôt que Hutu et Tutsi. Murambabarira ibi mvuze mu gifaransa byangoye kubivuga mu kirundi neza. Aho rero nashaka gushimikira aha kugira Uburundi tuzokubaka, icambere no kwiyumvira impunzi kugira zishobore gutahuka zive mu marushwa barimwo mu bihugu bitandukanye. No kwiyumvira abateshejwe izabo kuva mu 1993, murazi n'ingene babayeho n'ingene baturatuzwa. No kwiyumvira ibi rero ndabishimirikire ko imfuvyi za kuva mu 2015 murazi neza ko hishwa abantu batari bakeya. Vyunyutse mu 2015 hari imfuvyi nyinshi zacizweho n'umugambo uri ku butegetsi, kandi tukibuka neza yuko abo benshi bari ku butegetsi ni imfuvyi zo mu 1972. Ni ibintu rero bibabaje kubona imfuvyi zibagira ububabare hanyuma zigahekura abavyeyi, imfuvyi zikaba nyinshi. Ico nshaka kuvuga rero mu mugambi ndiko ndavuga no gufasha izo mfuvyi kugira mu minsi iri imbere bamaze gukura ntibagira agatima ko kwihora. Nuku bafasha kuvyerekeye amashure, no gushira imigambi n'imigabo iborohereza kugira babeho naho atabavyeyi bafise. Hanyuma rero ikindi cyo gushira imbere kandi gikomeye cyane ni ndabivuga mu kugandara. Hariho benshi babuza babo batigeze bagandara. Sinigwa ndavuga imyaka no 22, 93, 88, kuva mu 2005 gushika no musi. Rero nuko hoba kugandara kwabo bantu bose batashoboye
gutora ibiziga vy'ababo hanyuma habe kubashingura ababaronse n'iteka kuko murazi neza ko hari abatawe mu mafosse commune ariko murazi neza yuko ngira bari muri abo bazuye muri bya bikorwa vya severe. Ico nashaka gushimikirako nuwo mutima ndavuga mu gifaransa d'empathie, uwabuze wese ubabare n'ubumwe abo umuhutu bamututsa mugano wabo mutwa ntibitandukanye na gatoyi. Hanyuma kugira iyo identité nationale, ivyo twifuza vyuko tuba barundi imbere yo kubona ubwoko kugira tubishikeko nuko aba bashikiwe n'ingorane kandi murazi ko ari benshi, abo bose bafise ibisebe ku mutima, ivyo tubimenye, twubake kazoza tuzi yuko hariho benshi muri twebwe tugendana ibisebe ku mutima, hanyuma abahinga babinonosoye barashobora kudufasha ingene twofasha abo bene wacu n'abavukanyi bacu boba bari muri izo ngorane. Hanyuma ikindi, amahoro ashingiye ku nzego, la paix institutionnelle, amatati menshi aba mu gihugu ava kenshi ku mwizero muke abanyagihugu baba bafitiye inzego z'igihugu. Amahoro asaba inzego zemewe, zitekanye kandi zubatswe neza. Ivyo navyo bigasaba kubahiriza amategeko, ibwirizwa nshingiro ryishiriweho n'abanyagihugu, ibwirizwa shingiro ridashizweho ku nyungu z'umugambwe, isubiranya ry'ubutegetsi biciye mu matora atarimwo ubusuma, ntuze alternance nivyo nshaka kuvuga, amatora atarimwo ubusuma, ariko n'intambwe niniya itoroshe, ariko haje ubutegetsi buzima, ivyo nta nkeka vyoshoboka. Ubutungane bwigenga, kudatandukanya ububasha mu nzego, séparation des pouvoirs, uruhara rw'abanyagihugu mu itunganywa ry'igihugu, participation citoyenne. Hanyuma rero sinirwa ndagaruka ku vy'ama liberté politique, droit de s'associer, liberté de la presse. Mu bisanzwe ivyo biba biri mu mbwirizwa shingiro, baryubahirije biba birimwo. Ubwa gatanu, paix économique, amahoro ashingiye ku butunzi. Ubukene budahera ni kibazo gikomeye kibangamira amahoro. Ubwo bukene murazi nabwo bumaze imyaka n'imyaka. Ivyo navyo bisaba kuronka akazi. Ndiko mvuga wa muryango mwumve neza n'abawugize, kuronka akazi, kuronka ibifungurwa bikwiye, imishahara ibereye, kwinjiza urwaruka n'abakenyezi mu bikorwa by'ubutunzi, iterambere ringana mu ntara zose z'igihugu, ntihabe ntuzeye inegalite. Icya kabiri rero nanavuze hampejeje amahoro, nje kuri umukate, le pain. Ijambo mukate hano nkuko nabivuze ntirisigura ibifungurwa gusa, rigereranya ivy'akazi, kuko akazi gatuma uronka umushahara hanyuma ukagura ico ufungura ukambara n'ibindi n'ibindi. Ibikorwa ntuze le travail, umwimbu w'uburimyi, production agricole, kuronka ibifungurwa bikwiye, sécurité alimentaire, gushigikira ivyankenerwa vya misi yose, accès aux biens essentiels, kuronka umukate bisobanura kubeshaho umuryango biciye ku bikorwa. Ivyo navyo bindondaguye ni leta ibishiraho. Inyuma y'intuzeye y'ivyo jambo mukate harimwo ntuze pilier nyinshi, nazivuge mu gifaransa, harimo agriculture, alimentation, hanyuma nuzeye les stratégies uko ndabibona, kuko iyi pilier irakomeye, nahi ya mbere ikomeye, muri nuzeye uko ndabibona, il faut stratégie de libérer les terres, la lutte contre l'érosion,
moderniser l'agriculture, conservation des semences, l'irrigation, gestion de l'eau des pluies, professionnaliser les régions, ibi bagazeri yarabigize, murazi ama SRD uye Burundi burari mu muceri urimwa ku misozi n'urimwa mu biyaya, ibiharage, ibiraya, ibitoke, ingano, ibijumbu, ntuze korora, l'élevage, ntibagiye ibirimwa bishonsho bagurisha hanze nk'ipampa, nuzeye kafe, icayi n'amashugwe. Amashugwe murazi neza ko Kenya yimbura amashugwe menshi cyane kandi kayagurisha hanze. Alors nuzeye muri izo stratégie assainissement des finances kugira mukatuboneke ifo hani au niveau donc ni pilier iza muri mu by'umukate ama mesures d'austérité kuko murabona Burundi aho bugeze ubukene ni bwinshi, ikigega kiragaragara, ibisaba rero mesures d'austérité nka kugabanya igitigiri ca ministre. Uburundi ntukeneye aba deputy njojo, kibazo ca Sena no kwibaza Sena irakenewe canke ntikenewe. Ntuzeye kurwanya ruswa n'ubusuma, ntuze na politique rero de l'emploi kugira urwaruka ruronka akazi, la lutte contre le chômage des jeunes. Iterambere rusangi ubwa gatatu, ico ni iterambere umuntu, umuryango n'igihugu bifise uburyo bukwiye bwo gutera umuntu, umuryango n'igihugu bifise uburyo bukwiye bwo gutera imbere. Aho naho haba hazamwo inyigisho nziza z'akanovera kugira umuryango utera imbere, nuko abana babo biga. Murazi yuko la notion de famille élargie wacu, murazi na solidarité, sino kurirwa ndarandira kuvyerekeye indero, mwese murabizi akamaro kayo. Ubutunzi bwifashe neza, économie dynamique, amavuriro yifashe neza, système de santé performant, infrastructure moderne, ntibagiye rero ivyerekeye ntuzeye innovation na ntuzeye nibijanye n'ubuhinga bwa none numérique, intelligence artificielle. Ibi nivyo bizazofasha kugwanya bwa busuma y'ama corruption, hamwe ntuzeye ibisata vyose ama service bakoresheje ubuhinga bwa none, bimwe bita digitalisation. Ntuze accès aux opportunités, no kuvuga kuronka ntuze opportunités zose zibonetse abarundi bakaba bashoboye en profiter. Gukingira bidukikije, protection de l'environnement. Murazi neza yuko ingorane zijanye n'ibi vya durabilité. Hanyuma rero ntuzeye ama secteur novuga ajanye n'ibi ni éducation, ntuzeye apprentissage des métiers, l'habitat décent, ibigwati. Ntuzeye je nibaza ko nabicishijemwo libérer terre, hakaca hubakwa ibigwati. Muri ivyo bigwati umuntu akabisigura neza yuko abanyagihugu baronka centre de santé, amashuri, amazi, umuyaga nkuba, ntuzeye ivyikarashishi, sport, ivyerekeye culture, mbere ibi birashobora gukorwa no ku mashure. Ntuzeye ajy'amashuri akaba pôle de développement, kw'ishuri umuntu akahubaka abanyagihugu bakegera ishure bagaca baprofita ntuzeye y'ama infrastructure y'ishure. Hanyuma ivyerekeye amagara y'abantu, imbere yo kuvuga amagara y'abantu, infrastructure, ivy'amabarabara, energie nabicishijemwo. Hanyuma politique bancaire ifasha accès au crédit. Naragiye muri Brazil, ntuze naratangaye
ntuzeye bajya badandaza kwibarabara les ambulants uriha ukoresheje carte donc ni ukuvuga yuko igihugu kiri bankarize en fait aricyo gituma ntuzeye Brazil bavuze ko iri muri BRIC ukabona combien ntuzera le pays bancarisé uca wumva neza ko kiriko kiratera imbere arico gituma iwacu ntuzeye nuko uzoshiraho politique bancaire bagaza ari yabegerageje mu kuzana kadebu ariko uyensi ntivyoroshe kubera ibindadondaguye na secret bancaire zikiriho izo bon hanyuma rero kuvyerekeye amagara y'abantu hôpitaux de référence n'ama équipement approprié moderne hari umuganga twayaze ejo bundi ambwira yuko IRM iri muri hôpital ikaruzi gusa hariho quelques nouveaux hôpitaux privés bagira IRM muga ninke cyane muca mwumva neza kubona nka Roi Khaled ari hôpital ijeje ubushakashatsi idafise IRM muca mwumva ingorane ko ziriho ico rero mvuga ntuzeye kuri ibi vya uko davyumvira ntuzeye nka Prince Jean Charles ni hôpital populaire amahera yose yinjira umuntu yajana muri Prince Jean Charles mvuga ifashanyo kugira abanyagihugu bashobore kugira kuvugwa vyoroshe kandi mu buryo bukwiye nk'uko abafise uburyo bagenda mu bitaro bikomeye hanyuma Prince Louis Rwagasore ikaba yaba abafise uburyo Roi Khaled nayo ikaba specialize mu bushakashatsi niko mbona ico gisata cyo tunganywa murantunga na ngirampiraheze navuze menshi ubwanyuma rero ko tuyaze ho kurikiriki ingorane ziri mu Burundi zirazwi kandi hari inyandiko nyinshi zibivuga ikibuze no gushira mu ngiro ivyo vyiyumviro vyiza bishikirizwa dufashe la vision 2025 ivyiyumviro vyarimo vyari bibi muga cabaye ikinyoma yabaye amasigara cicaro ni bimwe nadondagura kuvyerekeye inzego uno musi ntuzeye l'hypothétique ou le rêve ya ntuzeye vision 40-60 ivyiyumviro birimo si bibi mugabo murazi neza yuko c'est du poudre aux yeux kuko buja gushabura tagata bimwe nadondagura vyose nta mahoro ariho amahoro niyo préalable la sécurité ntayiriho niyo préalable vya tourisme navyo nyene nivyo guteza imbere mugabo izo préalable ntizikwiye kugira duteze imbere vya tourisme intambwe ya mbere rero ico twokora nukubaka ubwumvikane bw'igihugu bâtir un consensus national kuvyerekeye igihugu twifuza uko davyumvira hakenewe ibikurikira kumvikana no gusobanura indangagaciro z'igihugu définir les valeurs fondamentales zikigishwa mu miryango no mu mashure nuzeye changer de mentalité si ibintu vyoroshe ariko tubihereye mu miryango vyonyaruka icya kabiri kumvikana ibikorwa vya mbere igihugu coshimikirako identifier les priorités nationales nuzeye sur base y'ivyo nadondaguye hejuru kumvikana amasezerano mashasha y'umubano conclure un nouveau pacte social sinshatse kuvuga yuko nuzeye amasezerano y'ubumwe bw'abarundi canke amasezerano y'Arusha y'ukunywanisha abarundi il faudrait revisiter tunuze twisunze ibihe vya none twisunze ibintu byose byahindutse biba ibi vya ubuhinga bwa none n'ibindi
kuko société il évolue. Bien sûr la vision aussi doit évoluer, doit s'adapter. Donc kumvikana amasezerano mashasha y'umubano arengera imigambwe leta zikurikirana amaguverinoma et les générations ntuzeye pacte social ni ikintu cojaho twokumvikana ngene cohindurwa mugabo mu gihe kirekire guverinoma ikaza ndiyikoreko. Ibi rero ni ibintu bikomeye cyane vyotuma abarundi basubirana, abarundi basubira kwizigira inzego n'ibindi. Ubugira kabiri gusubiza ku murongo inzego, refonder les institutions, ubutungane, la justice, ubutungane bwigenga, ntuzeye professionnalisation ntuzeye mu butungane, kuko nibaza ko kubera inyigisho zatitutse ntuzeye ubumenyi si bwinshi cyane n'ubushobozi. Ibi rero no kwiga ingene ubutungane busubira kugira ndavuga kanovera, donc la professionnalisation et l'accessibilité. Ico ni icambere muri ivyo gusubiza ku murongo inzego n'ubutungane. Ugira kabiri administration, gutanga akazi hakurikijwe ubushobozi, recrutement au mérite. Murabona ingene vyifashe, hari n'abashikiranganji usanga batashobora kwisigura mu rurimi rw'igifaransa hanyuma ntibagire courage kuvuga mu kirundi. Gukoresha ubuhinga bwa none, la digitalisation nari nabivuze hejuru, gusuzuma umusaruro, évaluation de performance iri crédible, hoba un organisme totalement indépendant, sorte de cabinet ijejwe ico gikorwa. Ubugira gatatu umutekano, la sécurité. Navuze yuko inzego z'umutekano abarundi bazihunga, zibatera ubwoba. No kuvuga rero turiko tubaka Burundi bushasha, la refondation d'un état de droit et de la nation, twoshiraho inzego z'umutekano zorengera inzego, zokwegamira inzego, la neutralité, professionnalisme, ubunyamwuga, sinzi ko nogisigura nogitraduiza gutyo, gukingira abanyagihugu bose, protection de tous les citoyens. Ibi rero nico gituma nashize imbere umuryango, abo basirikare mu misiri imbere bakuze mu muryango babigisha les valeurs z'ubuntu bushingantahe, bazoshika muri ico gisirikare bafise ubwo buntu, hanyuma bagerageze gukingira abarundi. Ubwa gatatu amasezerano y'igihugu y'iterambere, twokumvikana amasezerano y'igihugu, hanyuma amaguverinoma akagira programme yayo mugabo bisunze ivyo twoba twarumvikanyeko, hanyuma régulièrement, kuko ndabivuga, la société évolue, les technologies évoluent, il faudrait refonder régulièrement l'état de droit et la nation. Niho rero muri aya mahuriro ivyo vyokwigwa, ariko bigaca mu mwumvikano, ata butegetsi buza bugahindura ibintu uko bwishakiye. Ubwa kane gukoraniriza hamwe ugwaruka n'abarundi baba mu mahanga, yaba navuze yuko ugwaruka ari zo nguvu Burundi bufise. Hanyuma ntuzeye abarundi baba mu mahanga nabo nyene barafise ubumenyi, barashobora guterera mu bintu bitari bikeyi, barashobora kuba ntuzeye aba ambassadeur, barafise amarezo bashobora gushira au service du Burundi. Donc nico gituma niyumviriye ko boba mobilize kuba igihugu ntibizoshoboka
hadakoreshejwe ugwaruka la jeunesse, abanyabwenge l'élite intellectuelle. Ngira Uburundi, mu Burundi murazi neza ko aba intellectuelle muri antuka mu babaye exclu mu butegetsi. Abarundi baba hanze la diaspora, bikorera ivyabo mu secteur privé. Donc nuzeye izo ni pilier zofasha mu kunagura igihugu, la jeunesse, l'élite intellectuelle, la diaspora et secteur privé. Ubwa gatanu, kubaka leta, construire véritablement un état. Umukuru w'igihugu wenyene yaravuze ko leta yayibuze, yashatse gusigura ko hariho faillite de l'État. Ivyo navyo bigaca mu ntuzeye mu ma secteur nabivuze y'uburimyi, la sécurité alimentaire, ibya énergie, éducation, santé, numérique, infrastructure, industrialisation. Hanyuma rero ubwa gatandatu ariko canyuma réhabiliter les valeurs burundaises. Nabivuze hejuru ariko n'ikintu gikomeye cyane. Guheraheza ingorane nyamukuru mu Burundi sukura ubutunzi canke abantu. Nabivuze ikibazo nyamukuru nukubera ubumwe ubumwe bukomeye, imigambi n'imigabo irashe yumvikanywe ko n'abarundi, intwari ibereye n'inzego zikomeye. Ivyo rero tutezwa kubaka. Uburundi twifuza mu ncamake ni igihugu ciyunze, kigendera ku mategeko, kirangwamwo demokrasi nyayo atari ya ngondagonde, ubutungane, ubushobozi competence, ubumenyi n'iterambere risangiwe na bose. Kugira ivyo bishoboke hakenewe gushira mu ngiro umugambi w'igihugu wo gushira ku murongo Uburundi, ico ni yise fondation de l'état de droit et de la nation, ushingiye ku bumwe bw'abarundi, ku nzego zikomeye, ku ndongozi z'intungane, no gushira hamwe inguvu zose z'igihugu. Aha rero urumva ndiko ndabatera kamo, les défis sont énormes. Ivyo ukora ni byinshi cyane, nta muhari, nta mugambwe umwe uzobishobora. Bisaba inguvu za twese. Umurundi wese akunda igihugu, yifuza ko Uburundi busubizwa iteka nitekane, abarundi bahunze bagatahuka, abatesheje izabo bagasubizwa mu matongo, ababuze ababo tukabagarukirako n'ibindi. Ivyo bisaba ko twese umwe ico ashoboye dushira inguvu hamwe, za competence navuga tuzishire hamwe kugira twubake iteka nitekane. Niho hazovuka rero koko Uburundi buhire, Uburundi bwiyunze, burangwa n'amahoro, iteka nitekane, ubutungane n'iterambere ku murundi wese. Ivyo ntibizoshoboka incabwenge ziri mu Burundi no hanze zitagiye hamwe ngo zirengere ibidutandukanya byose, bimwe vy'amoko navuga naco bimaze. Dushira imbere ubumenyi, ubushobozi muri uwo mugambi wo kubaka ubwo Burundi twifuza, tugira amahoro. Burundi